no favor without limits. G Films, Good News Films, double favor without limits. Simabukua icho wabubikiche Simabukua icho wabubikiche Iubikicineza uiguhane nyungu Iubikichinabi uiguhane nyungu Ivyo vyose ningaruka Ivyo vyose ningaruka Nikikunda amafaranga yanje je ntashobora kuyarya ngo muyasangire jewe biheruko ntayo mwasangiye no bibwirwa niki ko mutayasangiye none no bibwirwa niki ko nanasubiyeyo nkasanga karomotse hewe ubigeze ko ari namwe wo mpungira kweri nko gutelefona wapi kwitaba wati ko cyenda kwitumye no kubura nta makuru ufise hubwo heko kweri nkamubwira ati nyangariza mwene wacu Solange ndakubwire amafaranga je sishobora kuyaheba sinigikunda ako gantuze abantu b'ubukweri mwabaye gute cyo nifata nkegeranya amafaranga y'abapangayi bose siko mwamushira ngo afise ibyo agomba nkorere ariko byose amafaranga nje kayarira ubusa nkasanga ariko aduhendereza ibintu ububuye n'ukuri kw'Imana ariko mana ubuye nasanze ari bwajekeza mu gikunga imijabo niyo nasanze ajekeza ja nukuri kw'Imana umviriza ndakubwire siko ibi bintu mwihaye abantu bose ubu babaye abayesikro n'abagore batayemwo kana wewe ujye wiyambika bijya bihuzu nkabijya vy'ujya mugabo nabonye mupfumu nawe ujye nipfumura wewe sha ndakuri kw'Imana ayiwanje narika muyadahwe mbona amafaranga yanje koko muvuga ikiwani jewe kizire okay iyo sango mana akadomo nikaze karengeko atari uko nukuri je ndababaye kandi ashavuye reka amafaranga twaronka twarushe sawa ariko buginga mbere ziva ku mutemere amahoro mama Diva amahoro murayampaye mwana nyoko kwanza urafise amahoro utange wanje nyoko ntayambaye nawe uje kumpa amahoro muvyeyi musanzwe Jesse nari nje hano gushwana nari ntiye hano kugira ngo ndamukanye mbaze ko Diva yo bari hari canke ko Kentine yo bari hari Diva yo bari hari ntabo rero uhasanze kweli
waruje kuraba ko hari byasigaye warafashe ibintu byose uriba uregenyeza amashenete mama amagurumete amashenete yo mwizosi ikirato sinzi umupira sinzi nabonye n'imodoka wajemo urumva rero waruje kuraba yuko twugaye ntitwugaye warabaye umubosi mu vyanje urasubira reka ndakubwira naramenye ko ari nama mwari mwagiye naso naramenye ko uri umuhungu wa Diodone ariko nagomba ndakubwira twaro ibindi byaraye birahari raba yiweze ikindi naco urakaza wanjye azizanye ndagomba ndakwihere ubutumwa bumwe ugende umbwirire nyoko umushikire kandi atavuye inyuma yasa atavuye inyuma y'umugabo wanje nimba hari ibintu 10 nateguye kuzobakorera hewe bitatu vyonyene bizotuma mwiyamara muri iki gihugu hamwe mwumvise Burundi muzovuga ati hariya narahabonye ikintu hama ikindi naco ngomba ndakubwira ukuri guture amatwi neza bishobotse uzubure mu biti kugira ngo wumve ugende ubwire nyoko nimwe mumbujije amahoro nimwe mutumye ntubaka ngo rugume nimwe mutumye tudahuza n'umugabo wanje Diodone nimwe mutumye urugo rwanje ibintu byose bipararangana ndagomba ndakubwira ikintu hamwe nyoko atova inyuma y'umugabo wanje ngiye kuzobakinira komite ngiye kuzobakorera akantu ngiye kubakorera ikintu sinzi wi bite umeze neza iminsi myinshi okay ndagukumbuye cyane Yves ndagukumbuye rwose umvirize sha Yves nari nkeneye ikintu tuvugana akantu kihuta ego kihuta cyane uwo mwanya none wanyemerera nkaza kukuraba tukayaga uri kwa senge okay none nosha kuza tukavugana none ego sha sawa murakoze cyane ego sawa ariko mana ndakwinginze ugarukane Solange ihangane siwe ndabandi katika waka kamana nobishobora tezi nakwisabora ajwe sinokwishabora tezi nokwibana ndumwe mana umviriza Yves ihangane ngiye gutangura amasengesho kabisa ndazi ko muza kumpamagara mumbwira ko yabonetse ngiye gufata ayitatu nzuyevamo numva ko mumbwiye ko yashitse Solange Dia nukuri nanje umunsi ugira kane ndawushirako ibine y'amasengesho nta makuru ufise hubwo heko kweri nkamubwira ati nyangariza mwene wacu Solange ndakubwire amafaranga je sishobora kuyaheba sinigikunda okay nibaza ko wumvise uri umuntu ukuze kandi ubutuma ndagutumye ubushikane neza ko gasuzuguro aje kunyereka ko yaguze imiduga aje kunyereka ko yambaye neza za mashenete za gurumete akasaka maramaza akantuze wega yaraje kuraba ko nutwasigaye tukihari hewe ni mundindire mwana nyoko muzombora uratse kwe
Karibu shaibe. Aga Yvette makuru yawe wowe ngurutsi wa. Aga Yvette umviriza reka narivye. Yvette ndani ho bari none. Emwe munwa ni hari. Munwa. Ngona we ninde? Kiramba. Ariko Diana nawe. Wowe nawuzi. Mana, nta makuru ufise. Yo marido ayo. Kiramba dufise ngaha. Ni Kostase, hari ubundi. Kostase? Kiramba. Ivere kugurwe. Mugabo rero, nawe ni hariya. Mana nawe wahe gatawetse. Nambukiye nawuzi. Senge. Ibyaha ni paraganisi. Kamu uvire rero ive. Vumenga sinokwisanzura. Mfise ishusho tuyage. Ariko sinokwisanzura ngaha. Ariko reka bari mu nzu. Oya. Tasha kuja kuyagira handi bazi. Nta kibazo. Nta kibazo. Eko nukuri. Tugende. Ive, jenge ndakubaza ikintu kimwe. Urashaka kuja ku mupfumu ga Ive? Kuko ugenda kurogesha Solange. Umwungaze ga Ive. Ive. Kwakomeza ho ga Ive. Kumbe humbwira mfata yitatu ngo uzoshaka uwa kane. Kumbe rero wabigize ga Ive. Ive. Nukometse. Ndakubwira ikintu kimwe. Inda ndende Ive. Ihumiringi ikica kokizi. Ive ndakubwire mu buryo nkeneye ko tuyaga butuje turi babiri. Ngira nkubare ikintu kimwe Yvette. Gushika n'umwe yatabeshanye. Urumva ko ukora amaraso kuri Solange. Ngenda kubaza ikintu kimwe. Yvette ni mwene wanyu muvukana muri babiri. Wagira wa mahigwe. Se wawe yabarondereye. Ntanzara yabicanye Yvette. Gute ushaka kumva ko kuri kibi mwene wanyu n'ukuntu se yabapfiriye neza akabagerageza ibintu byose akababeshaho neza. Yvette reka kubagahi ni Yvette ndababaye kuba wumva wokora amaraso. Mbega Yvette ndakubaza hamwe uwo mwica agapfa bundi uzumira kuri isiga Yvette uzoyumira ko wenda kubaza ikibazo ntuzopfa Yvette. Niba ngege bapfuye kabisiga. Niba ngege bafise vyinshi batabijanye. Wahera kuri so ntibasigiye. Yvette. Kwekeka ivumeze uko. None kaiva ubaza ko uzobijana. Cyangwa ko Yvette uzobisiga. Hano uzobijana na wewe. Dia. Uri mukozi w'Imana Gadia uri kuranyimbira icobo. Uri kuramigira kugivuga Dia. Jewe Gadia. Mana yanje wewe nizi yuko umukozi w'Imana none uri umunyarusaku umabonwa ukone kumeze Gadia ariko Gadia je ndakubaze vye kuri je n'ubukozi bw'Imana bw'iwanje urabona ko je no kuboko nkaca kumufumu jewe je nja kumufumu Gadia je uzobaze abantu bose je baranzi n'ukuri je ndavugishwa siko Dia ariko urambabaje kuko urahangaye amavuta yiwanje Dia urihangaye Gadia Gadia ndaguhamagara indubu Gadia zikuri gati Gadia Gadia jibusimba tabishaka simba tabikiriye n'umusi wa ndimo urabona wazi Gadia je kuri kurashira mu mubiri Gadia reka ntari ngaho niko ndumva uri kurashira mu mubiri amavuta yanje urangaye kweri Yvette ubundabunda abona n'uhagaze kandi genda kubwira ikintu kimwe ivyo dukorera hamwe isi iyo mwijuru irabigaragaza.
Dia, je ni kuri banyita Kanyana Yvette. Niko niyita. Kandi ni kuri ndi umuntu cyane. Ariko Diana kuri no munsi wewe siko uranyagaje uranzanye neza uranshikanye iwacu mu mubiri jewe ukamangaraga Dia nivyo vy'ibinyene kutumva kwa abanyagihugu abajeje intwaro bama bariko baratubwira ati teragira ibiti ariko ndabire nuko ndabiri ubugaragwa turimwe bwibu bujumbura nta giti na kimwe ndiko ndabona ngahano cingo ntari nkoni mbanze ndayikumashuze siko Dia none mushabaje ndagushishuze banguragire siko Dia mbanze ngubite kumunwa cyukido Dia cyo kufita nicyo bimbaza cyagati nawe yo ndabuze n'umunana wibuye cyangwa mbanze Dia ndari gutere muganga cewe Dia Simabukuwa icho wawubikiche simabukuwa icho wawubikiche neza uyiguhane nyungu Ivyo vyose ningaruka Ivyo vyose ningaruka Ivyo vyose ningaruka Ivyo vyose ningaruka Oh wow, Mr. Mike. Shaje numva ntafise amajambo nokoresha kugira ngo ndagushimire. Umva nkubwire. Hajya ahantu tuvuye. Mbonye aho ibikorwa bigeze. Vuga iki?
ndanezerewe cyane. Hari ikintu kimutazi. Ijya niyo ndoto yanje. Rero kubona ngiye kwishikako. Sinzi n'ukuntu no gushimira. Bavuga ngo nta kaburimbo. Kumenyana kwanje nawe. No kuri vya mbere vy'umugisha udasanzwe. Byatwera umugisha twese. Sha merci encore. Yego. Kandi Imana guhezagire uri kuvyitwaramwo neza bikorwa biko bigenda neza. Sigatabwoba ngira n'igihe mba ntaserutse mba ntashitse ngo ndabe mba nzi yuko Mike ari hari kandi bikorwa ariko bigenza neza. So Imana igumugisha mwinshi. Bo. Twereye inyuma gatonya. Uri bukingene je na je wawe meze fisi ibibazo bimbakiye ndushe. Rero nihweje effort wagize kugira ngo mbe mpagaze uko mpagaze no munsi. Byose byakozwe n'amasengesho yawe. Waranyitayeho, uranyegera. Urambera umuryango. Kuko aho nari ndi sinanorohewe. Kuko burya ngo udatahura ingene Kristo akora ni ikintu kigoye cyane. Maze kuraba ingene wanyifashe ko ingene wanyitwaye ko uranyegera uko nasa kuko nari meze kose uramfata neza umfata nk'umuvukanyi uransengera rero sinagoyoga gukora ibintu neza kuko netegeza kubikora ndavyikorera. Sha bavuga ngo kuri neza wigendere. Yego ineza barayibona. Nanje ndiko ndasarura. Ivyo ndavyumva cyane King Sabas. Ariko rero ndafise ikintu kimbakiye cyane. Kimaze imisi kintusha ku mutima. Ndafise umugenzi ari muri situation y'ubwoba cyane. Isumba iyo nari ndimwo muri make ntiyorohewe. Biri grave gusumba je situation nari mperereyemo. Rero naregereje kumwegera turayaga kuko n'inshuti n'umuntu twiza ahantu hamwe. Nambwira ati burya jewe nimba ubona n'umunsi mpagaze uko nuko mfise umuntu nigeze kwitura ico kibazo umukozi w'Imana aramfasha aransengera. Rero sinzi ko no guhuza nawe akagusengera nawe twaraba yuko Imana agira ico gukoreye. Yego. Mike utarigura avuga byinshi. Urazi ko namanda kubwira yuko ntitubayeho ku bwacu ariko tubayeho ku bw'abandi. Ni vyiza yuko existence yacu abantu bayibenefisi. Rero umugenzi nibaza ko atakibazo. Uramuzana tuganire. Hanyuma nivyagenda neza nanje nzorushirizaho gushima Imana. Amen. Kimwe gusa umenye yuko je ndahari. Umwanya uwari wo wose. Uramubwira aze tuyage. Ari gushigikirana, ari gufashanya gusenga, ari gufashanya impanuro, je vraiment ndahari. Kandi sinoreka kumufasha. Kuko naje nafashijwe n'abandi. Kora neza wigendere. Ahubwo rero urazi ikintu kimwe. Je bari ikintu kiriko kirampreocupa ubu. Burya ibintu vyanje ntibiriko biragenda nkuko ndiko ndavyifuza. Kandi kibazo ni kimwe. Je vraiment ndahangayitse. Kubona tutarabonana na Diva. Kuva mva mu mahanga. Diva sindamkwita ijisho ngo tuganire. Irevre ndamaze kumenya verite ko Diva tuvukana. Ariko sinshobora gutekanirwa tutarabonana ngo tuganire n'imiburiburi. Ano majambo ndayamubwira avuye mu kanwa kanje. Amenye yuko atabubi bwanje, amenye yuko nanje ntashaka yuko bigenda nkuko biko biragenda, ariko yumve yuko atakindi kintu tokora. Yuko turi oblige yo kwiyakira, yo kwakira no situation twisanze turimo. Ubu rero ikintu ngomba gukora. Maze imisi nja kumurondera hajya iwabo nkabura. Kandi n'amatwa nsumira. Ahantu nari nziga barihora baba barimutse. Ubu rero ikintu nshaka ni kimwe. Nshaka umuntu yomfasha kumenya ahantu bimukiye. Ça c'est un. Hanyuma amfashe kumenya yuko Diva yoba ari hari nuko atari hari. Kuko je suis prêt à tout faire. Nukuri ukuntu je nawe tubanye. Imyaka tumaranye. Naho tugeze dufashanya. Ico sikino nda kunsaba ubufasha. Rero nzogikora nivuye inyuma. Ico nzogikora n'ukuri. Anyway, uvuze ikibazo ca Diva, cyane ikibazo ca Mutama. None ego ujya Mutama yarabaye ikigaba kandi ushaka gusanga yagize amasoni aravye bigiro bugezemwo biragoye cyane ari nk'umuntu igeze muri rya myaka ngo ateri yo ntambwe akurondere
none ko basi yabaye ikigaba wewe utogira effort kamwironderera yego yamutama afise amafaranga plus ivyo ni uri imfura yiwe yarondereye wewe nuko utogira effort ukara we ko mubisiga ivyo hari cyo nawe wosigarana nk'umwana mukuru wiwe ivyo bintu bimeze gute Mike franchement Jesse nshobora kumurondera kuko bino biko biranyereka indi shusho why atandondera arazi yuko banjugunye bataye mu nyuma je suis sûr et certain que azi yuko ndahari kandi arazi ko ndi mu gihugu kubera kadatera intambwe ngo andondere ikibazo c'isoni rero bavuga ngo umukwe w'isoni ahambwa abona kandi jewe sindi prêt kumurondera ikindi naco kuvyerekeranye n'ubutunzi je vraiment Imana yarampaye abo bandi bana yavyaye nabirukire nabaronderere baragabura je vraiment Paris wanje Imana arayimpaye ninavyitwaramwo neza ndazi yuko nanje abo nzovyara bazovuga ati data yabaye umugabo kandi yagize ikimazi kubw'ivyo rero vraiment I'm sorry wewe fashe ico ca Diva ikijanye n'umuvyeyi vraiment nucihorere nabaho mahoro je nabababari vraiment je ewana nta kibazo kabisa sina kinyongo hata kidogo. Okay sawa ariko wa mugore warariye umuti w'isoni ariko nkawe wegambye ngahuza guhiga iki nyine wumvise ivyo uriko urakora bitakunyuza ati reka ndamusange niyari ariko urubahuka wa mugore wegambye uza wene kingaho bunaho umviza madamu sinje gushwana nzanywe n'itangazo kubona ikintu kiri hagati ya je na wewe ukibwira umwana kandi uzi ko wavyaye nasanze uri umuyirete nta soni sinze subire kumva uri kurabwira King Sabasi ibiri hagati ya je na wewe wavyumvise n'umunsi umwe kuko urazi ko na wewe abana bawe ndabasonera ntibintangaje urumwiretire bikwiye nta soni ugiye kumitangazo wewe reka naje ndaguhirira itangazo si wewe sunyamusi King Sabasi wawe ngiye kubatesha umutwe ngiye kubakorera ikintu hewe ujya muhungu wewe sinzi ngiye gukora ikintu nzomuriza nzomubabaza nzokubabaza na wewe utemeye gukora ivyo nakubwiye utemeye kuva inyuma y'umugabo wanje Diodone uzobona yuko ndumuyerete uzobona ko ntize ngomba ndakubwira ngiye kugutesha umutwe burya ikibi ntigikora uwize cyangwa utize gikora umutima wakomerekejwe ko wankomerekeje reka nanje ngiye kugukomeretsa ngiye kubatesha umutwe n'umuhungu wawe ngiye kukubabaza icyo ukora urubahuka mvira mu iduka sohoka mvira mu iduka 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 mwaranguye amazi menshi wiriguye mufasi wiriguye mada ndirirwa kubw'Imana ugira ngo umutegeke ibihe
senge hariho ikintu mwakoreye Nore ya Jack itashoboye kunezera kijya kintu mwamukoreye cyo kumurungika hanze motife ngo nuko akundanye n'umukene kijya kintu sico senge naho urega yoba yakundanye n'umukene ubukene sikarande ubukene ntibwoma ku muntu erega senge ubutunzi burafise amababa hariho umuntu ashobora kuba bufise uyu munsi ariko ejo bukamuvako bukagenda bukaguruka bukimukira ahandi cyangwa umuntu uyu munsi akaba akenye ariko ejo Imana ikamuhindurira amateka ari umuntu ari seriye nkawe Olivier kuriya umuhungu w'umunyamahoro nubwo yoba buzi imari afise Imana ibindi byose birashobora kuza yo mwananje uvuze ngo warababaye fata aho ubabaye ugumye ubohe unwinge mbega sora abana b'ubu muratangaje waje mari kugira ngo jewe umbarire ikicanye n'ingene nshobora gutunganiriza urugo rw'umwana wanje agira agendemo mbesora urazi kwigisha amashuri iburaya umwana icarico kwigisha umwana gutinda agaheza amashuri akayaminuza akiga university agashira ngaho nkaca ndamurungika rero kubakene mbe urazi kurungika umwana mu rugo rukenye urugo rutagwingata ngene bitera agahinda inabo kuba muntu ivyo warubizi nije njamba mu rugo nije ndandarukorera je nije nzoza ndabarihira inzu nije nzoza ndabagaburira urazi ngene bica biruhisha umuvyeyi muva kwa samanga abagabo mutazi ivyo ngene bibabaza nuko mutarambaza abamaze kuvyinjiramo burya bogaruka bakavuga bati nukuri turarusha bakikorera amaboko urugo rukenye si urugo rwo kwinjiramo nuguhangayika ntafite mwari muzi kandi ikindi naco tomenya kumbure warunyegejwe umuryango wacu aho gasuzuguro twarakikuye senge humura sico catumye ndakwicarika hariho inkuru nziza ndagufitiye ahubwo nego hari ico nari nateguye kuvugana nawe nagira ndakubwire yuko Imana yampezagije umuntu mu minsi iza dushobora kurushinga akeneye ibintu birebire n'umuntu ari seriye cyane umuntu atuje twiganye ko iminsi myinshi cyane rero nashaka ndabikumenyesha yuko mu minsi iza ibintu bizogenda neza sora aho wabanje guhicisha hirya no hino winjira mu vya Noriya unsomesha aho uri kuransomesha kugira ushobore kuronka ingene unganiriza iyo nkuru yawe jewe nta ngorane ariko numva binteye ikibazo ubwo ntugira unzanire mwe nabo narazaro GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.